twahejeje nicyo shaka turangirizeho kugira tuje turiko tuvugana ku bimenyetso bigaragaza ko umuntu ari umwigisha wa Yesu Kristo. Les marques canke les traits. Umwigisha wa Yesu Kristo agendana ibimenyetso, agendana amakashe. Twasomye ijambo rya Paul rivuga ngo ntihakagira usubira kungora ngo kuko guhera uno munsi ngendana inkovu za Kristo ku mubiri wanje. Imana ihabwe icubahiro. Twavuganye ku rukundo ngo nimwakundana nihabisi bazomenya ko muri abigishwa banje. Amen. Nimwakundana isi izomenya ko mwebwe muri abigisha. Uno munsi ndavuga ku guca bugufi. Imana ihabwe icubahiro. Ikindi kimenyetso kigaragaza ko uri umwigishwa wa Yesu Kristo no guca bugufi. Amen. Ni imilite. Ngire babwire yuko mwisi ikintu cyo guca bugufi nikibamwe. Umenga umuntu atari sharp ntacashikaho. Kuburyo rero no mwishengero canke no mu mana abantu bazi yuko guca bugufi ari kuba ibibono canke ibijuju. Ariko ngire mbabwire yuko ubwami twinjiye inzira yo gushigwa hejuru canke inzira yo kuba mu mugambi w'Imana niyo guca bugufi. Mwisi kugira ugira aho ushika uraduga, naho bagucinyiza ugumabwira uti ndiho, naho bakwicara ariko ugumabwira uti naho nicaye ndahagaze. Ariko mu bwami twinjiyemwo c'est le sens contraire. Amen. Ubwami twinjiye c'est le sens contraire. Kandi ngire mbabwira ukabura umwigishwa wa Kristo Yesu, ukabura umwigishwa wa Yesu Kristo, ukwiye kwiga guca bugufi. Ijambo ry'Imana ritubwira mu Filipi 2:5 umanuka ngo nimugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, ngo kuko ubona yarasanganye ishusho y'Imana, ngo ntiyiyumvire ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ngo yisiga ubusa yambara ishusho acikusa n'abantu, ngo araganduka no gushika ku rupfu, ngo kandi urupfu rwo ku musaraba. Ngo ico nico cyatumye Imana imuha izina riruta yandi mazina yose, kandi ngo amavi azopfukame mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ngirembabwira yuko nimba by'ukuri uri umwigishwa wa Yesu Kristo ukwiye kwiga guca bugufi. Ijambo imilite mu Gifaransa canke mu Kirundi guca bugufi ni ijambo rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini rivuga ngo imus canke nyarukije n'amajambo atatu. Ijambo ni humus, H-U-M-U-S. Iryo jambo imilite bisobanurwa mu Kilatini ngo umusi bisigura ngo isi. Iyo mu Kilatini bavuze ngo guca bugufi bavuze ngo isi hasi. Hama mu Kigiriki ni ijambo ryitwa tapeyino. Tapeyino bisobanurwa ngo kuryama gushika hasi. Hama mu Giheburayo iryo jambo imilite rigasigura ngo kana, bisobanurwa ngo kwiyambura ubusa ukongera ugashika hasi. Amen. Rero iyo havuga guca bugufi ntabwo bisigura kwiyanka, ariko guca bugufi biravuga ngo nukwemera guca bugufi nk'umwami wawe. Haleluya. Mu Filipi amajambo navuze ku mutwe na Filipi 2:5-11 niba tubwira ko Yesu yaciye bugufi. Mu gicete ca Petero naho ca mbere ca Petero igice ca 5 umurongo wa 5-6 hakavuga ngo Imana igwanya bibone, ngo ariko abicisha bugufi ngo ibagirira ubuntu. Nimba hariho umwasi w'Imana no muntu yishira hejuru, ariko iryo banga ntabwo abana b'Imana bariko bararimenya, kuko isi iriko irinjira kandi systeme z'isi kuko bazitwaza amanyama n'inguvu n'ibindi byose no mu nzu y'Imana no mu gikorwa c'Imana. Abantu bazi ko mu kuba mu nzu y'Imana mu gikorwa c'Imana mu basengesha n'ahandi usara amanyama, ariko ngira ngubwire igihe cyose uzogwana mu buryo bw'umubiri, igihe cyose uzogwanisha umutwe ugatekesha umutwe, igihe cyose uzokwibaza ko mu gukokora inkokora n'ibindi byose uzoba uri kuhusha inzira y'Umwami Yesu. Imana n'umwasi wabibone wabishira hejuru. Icaha catumye Rusufero akorerwa hasi nuko yishize hejuru agashaka kuringanira n'Imana. Icaha ca Adamu na Eva suko baritunda ahubwo nuko bavuze Satani babwiye ngo erega Imana yarababeshe.
nimwajya kuri iryo tunda, nimwajya kuri ico camwa, ndeke kugira iti tunda nditse camwa, ngo muzomera nk'Imana kubyo kumenye ikibi n'iciza. Eva yemera kujya kuri ico camwa kuko yumvise ko azomera nk'Imana. Imana ikavuga ngo ngwanya bibone, ngo ariko abicisha bugufi nkabagira ubuntu. Hepfo ku murongo wa 6 avuga ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana. Aussi longtemps, igihe cyose uzumva ukeneye kuba umwigishwa wa Yesu, igihe cyose uzokumva ushaka kugendanira Yesu, igihe cyose uzokumva uri mu Mana, Bibiliya iravuga ngo komeza uce bugufi. Komeza uce bugufi. Guca bigufi biravuga ngo ntibakubona, ntibakumva. Umwasi arashaka kukubwira ngo rega ntawe ukubona, nta n'ubuzokwibuka, bazokugendera hejuru, bazogukanyaga, bazokurengera. Ariko ngira nkubwire inzira y'umusaraba niyo nyene. Yesu ntiyaciye bugufi gusa, ahubwo yageze no ku rupfu rwo ku musaraba. Emera kuko ngo nimwicisha bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana, izobashira hejuru mu gihe gikwiriye. Nta muntu yashizwe hejuru n'Imana ataciye bugufi. Kandi wagerageje kugwana yashizwe hejuru n'abantu, kandi umuntu yagushize hejuru wagukura. Umwigishwa wa Yesu Kristo aca bugufi. Amen. Yesu yakerageje kubyigisha mu butumwa bwiza bwa Luka, mumbabare kwera umwanya nze ndababisomera amajambo. Mu butumwa bwiza bwa Luka igice ca 14, reka tuhasome ko ari amajambo Yesu yasubiyemo n'ahantu yasoma yose. Ubutumwa bwiza bwa Luka igice ca 14 umurongo w'7 kugeza kuri 11. Kandi acira umugani abatumiwe, abonye ingene bitoraniriza ivyicaro by'abakuru. Arababwira ati umuntu niyagutorera ubukwe, ntuze wicare ku cicaro c'abakuru, ngo kumbure ntihabeho umuntu akurusha igitinyiro yatowe. Kandi wabatoye mwempi akaza akakubwira ati urumva. Kubera iki Yesu yavuze uwo mugani muca muwumva? Yesu yavuze yuko mu guca bugufi si kubika ijuju, mu guca bugufi harimo ubwenge. Umuntu atumiye abantu babiri bose bahaye meme invitation, ariko bose bagiye kugwanira ivyicaro by'imbere. Ntabwo Yesu yariko yanka kwicara imbere, ariko Yesu yariko yanka uwo mutima utari wo guca bugufi. Abigishwa ukaba ushaka umwigishwa wa Yesu, ukaba ushaka ko Yesu azoguhindura nk'umwigisha w'abandi, ukaba ushaka ko Yesu azogushikana kure, emera uce bugufi. Emera uce bugufi hereye mu rugo rwawe, emera uce bugufi hereye ku kazi kawe, emera uce bugufi mu ishengero, emera uce bugufi mu gikorwa c'Imana. Mu guca bugufi Imana irentervena, kuko mu guca bugufi Imana iba Imana nawe ukaja hasi. Kenshi gituma Imana itentervena mu ntambara zacu, isanga twayirengeye tumaze kwishira hejuru. Ntabwo Imana ihera hitugwanirira, ariko iyo uciye bugufi biravuga ngo nguretse ungwanirire. Impamvu kenshi intambara zitarangira nuko tutareka ngo Imana ibe Imana. Guca bigufi harimo ubwenge, harimo sagesse. Imana ihabwe icubahiro. Yesu aramubwira ngo bompi rero, ngo mukuru ngo acaraza aravuga ngo uwabatumiye bompi ngo wowe bisaba ari wundi bisaba, ngo wewe bari ubisi. Yesu ariko arabwira ngo nimuhewe mwigire kuvyo mubona, nimuhere mwigire kuvyo mubamwo. Acayongera ababwira ngo kuko umuntu wese yishira hejuru azocishwa bugufi. Yesu aragaruka aravuga ngo uwishira hejuru mu bwami bwanje, uwishira hejuru mu isi wese azocishwa bugufi. Ibanga ryo guca bugufi, ngire nkubwire, ni mudashaka guca bugufi Imana izogucisha bugufi. Turi kumwe? Ukaba ufise ikibazo cyo guca bugufi mu buzima, ne vous en faites pas, Imana izogucisha bugufi. Rero byo babyiza wiciriye bugufi imbere y'igihe utaracishwa bugufi, kuko gucishwa bugufi ni humiliation, ni gukogwaho isoni. Ariko guca bugufi ubikora uvyigombeye hakabamwe umugisha. Amen, amen. Ngo kuko umuntu wese yishira hejuru azocishwa bugufi,
uwo kandi wicisha bugufi azoshigwa hejuru. Amen. Kwicisha bugufi ntabwo ari ukwiyanka, ntabwo ari ukwiyambura ubusa. Kwicisha bugufi ni kwemera agaciro k'uwundi mu maso y'Imana. Amen. Kwicisha bugufi ni kwemera agaciro kawe mu maso y'Imana. Amen. Ibimenyetso bigaragara umuntu aciye bugufi ngibi: icya mbere, umuntu aciye bugufi ntafite ingorane yo kwemera icyaha aciwe. Amen. Ngire mbashireho ibimenyetso. Umuntu adaciye bugufi yamana ingorane zo kwemera icyaha. Misi yose muvuga ngo si jewe mubi, si jewe n'abandi, nuriya. Kuko kutemera icyaha no kutemera ikosa ni ikimenyetso cyo kudaca bugufi. Ariko umuntu aciye bugufi ntagira isoni zo kwemera icyaha aciwe n'intege nke ziwe. Amen. Icya kabiri, umuntu aciye bugufi ahora n'inyota yo kwigishwa. Tuma ni iminsi 40 hariho abafatiriwe n'ivyo ntimuce urubanza, ariko hari n'abandi batafatiriwe bavuga ati ntacyo tuza kumva. Baza kutubwira iki? Igikuru nuko dufite imirongo ceno yisomera nkayisigurira. Ndazi ngene data umwe ahantu misi yose dimanche ntigera yumva ubutumwa bwiza yaca yikoresha ibikorwa by'Imana. Kubera iki? Yamaze ko icyo umuntu ahagarara imbere avuga ataca kimaze. Ariko umuntu agira inyota yo kwigishwa, umuntu agira inyota yo kumenya, abaciye bugufi. Amen. Ikigira gatatu, umuntu aciye bugufi agira ubugwaneza, agira douceur. Ariko umuntu adaciye bugufi usanga ari agapiripiri, arakeba, arahanda, arakata n'imbugita. Amen. Umuntu aciye bugufi aharira byoroshe. Amen. Umuntu aciye bugufi apardona byoroshe. Ariko umuntu adaciye bugufi ntiyigera aharira. Turi kumwe? Kuko baba bamukoze kuri moi, bamukoze kuri we. Ariko umuntu aciye bugufi aratahura naho yankoreye ibikosa. Turi kumwe? Guca bugufi guharira vuba. Umuntu aciye bugufi ari très obéissant, arumvira. Amen. Ariko umuntu atumvira ntabwo aciye bugufi. Umuntu aciye bugufi yamakorera abandi. Ariko umuntu adaciye bugufi avuga ati kwera iki batankorera, kwera iki batariko barabingirira. Ariko umuntu aciye bugufi we wakorera abandi. Imana idufashe. Amen. Amen. Ikindi kintu cyanyuma kigaragaza umwigishwa wa Yesu Kristo, umwigisha wa Yesu Kristo ntatinya guhamwa kubw'izina ry'Imana. Haleluya. Ukaba uri umwigishwa wa Yesu Kristo, ngira nkubwire intambara na adversité nibikugeragaza ntibizobura. Ariko inkuru nziza, Imana izogushirira imbere abakunzi kugira ngo bakwirure. Haleluya. Ariko kandi Imana izorireka n'abasi mu buzima bwawe kugira bagushikana ahandi hantu. Haleluya. Imana mu buzima bwawe bwo kwigishwa bw'ubudisipline bwo kugendanira Yesu hazoma hari abantu babiri: abakunzi bahora bakwirura, ariko n'abansi bafite akamaro ko kugira ngo bagushikane kure. Abansi n'abantu beza cyane, kuko abansi baduhindukira ingazi zo gushika ku mugisha. Abansi baduha akaryo ko gutsinda, baduha akaryo ko kujabuka. Abansi niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntimukaze mubwira ibyo mupfa n'abansi, kuko abansi n'umugisha. Amen. Abantu bagiriye bangira nabi mu buzima bagiye bashikana kure. Abansi bagutera ishaka ryiza, abansi batuma ugororokera Imana gusumbya, abansi batuma wubaha Imana, abansi batuma umenya kuri ubusa ukahagara ku ruhande rw'Imana, Imana ikashigushikana kure. Iyo Dawidi adahura na Goliath yari kubabuze opportunité, ariko Goliath yamubereye opportunité. Amen. Haleluya. Yesu kugira ngo ahure n'abansi batumye atsinda. Amen. Abigishwa bose bagiye bahura n'intambara. Umwigishwa w'ukuri ntatinya gushingira intaya Yesu no mu bigeragezo. Amen. Hari ijambo riri mu cete cya 2 cya Timoteyo
igice cya kabiri umurongo wa 10 kugeza ku 11. Mwandikiye imirongo sidayiba mwinyihangane simbasomera kuko nshaka kubanyarutse kubatahisha kare. Igice cya kabiri cya Timote igice cya kabiri umurongo wa 10 kugeza ku 11. Matayo 10 umurongo wa 24 kugeza ku 25. Muce musimba ku 28. Matayo 10 umurongo wa 24 kugeza ku 25 musimbe ku murongo wa 28. Imana ihabwe icubahiro. Paulo aravuga ngo ntabwo twahamagariwe kwimikana nawe ngo ariko twahamagariwe no kubabazwa kubwiyo. Iyi nzira y'Imana turimo ni nzira ifunganye. Tukunda kubeshana ngo ni haleluya nivyo. Amina, amahoro, umugisha, intsinzi, success, byose. Ariko harimo no kurira. Nibyo ntabwo turiko turahamwa nka Petero. Ntabwo tuhamwa nka Paulo ngo yitabe abamubaza byose. Ariko ngira nkubwire muri ubuzima ukawushaka umwigishwa uzogenda ni hamwe. Niwe njira muri commerce ukawo umwigishwa wa Yesu mukuru udatanga fraude uzoba winjiye mu hamwe. Umunyeshuri adatrisha ni persecution. Umukozi atabesha ni persecution. Nahejeje amashure ndangije ishure nari nshoboye niga kuri SOS hama ndonka akazi byihuti ngo murazi ko mu myaka ya 2000 cyangwa na nefu hari gihe ubona n'abafiancé ari benshi ari gihe utumva ko kwiga university byihutirwa kandi nzoba ndayiga hanyuma hama ico gihe rero cyandonka ubuzi butandukanye mugabo rero nyine ko nari nk'umwana mu mutwe ubuzi naronka bwari bw'amafaranga make cyane mugabo kubera naye bamuhiri wacu atarakime bansaba sinebwabone ko ari amahera make mugabo ngeze mu kazi ndamenya ko bandi bahembwa menshi ahandi cyantangura kugira ishaka nanjye ryo gushaka gukora amawonisha n'ahandi hose ariko abazungu basangaho nakora ko twakorana n'amawonisha bakambwira ngo tutagukeneye ndaguha akazi nkaca ngenda bakambwira ngo karakwiriye nagira ahantu namaze kukishimira twumvikana akaca shika ahantu akansaba ngo tujyamane nkaca ndakava nko nabankijijwe nkaca mbwira nti hakaba hagira kabiri hakaba hagira gatatu mu nyuma nkorana n'uwundi mukobwa ashitse batubwira rimwe twese turagenda kandi aha hantu hamwe hari muri Union Européenne umuzungu ndacamubona ahandi hari muri ambassade y'abanyamerika sindi ko mvuga ko bose abantu bose bakora byagenze uko oya ntimukanacira ubanza abantu murabesha beshi bahakora kubw'ubugororotse ariko jewe umwasi yashaka kunkoresha ibyo ico gerendo nkubuzi muri ubwo buryo ngenda abantu ndonderuko umukobwa twakorana baramubwira acaremera kuko yacakubwira ati nijyo rimwe gusa niyakeye gusa nzoca ndagutakure ntituzapfa tunahuye no kuramuka ntituzonara mukanya munyuma namenye ko avugisha ukuri kuko yabafise nabenshi umva ntiyo komerekana ko se bahabara bose wa mukobwa nzamuna yarakaronse nambwe ntihewe uba karonse guturetse ko je kura nkijijwe baca bambwira nk'ivyo ngene shetani ngone ko gutemera ndambwe nti kumenga we risoneye nta n'umukopo ufise yari umukobwa yisoneye vraiment arambwira ngo iki gisagara zo kuzotera imbere zurakorera 45,000 ngaha biragushege nakora 45,000 ngo biragusha ngusha ngo ni mudafisi wawe udashobora kumenya ngene baronka ubuzi biragoye ngo harabaronka amashance ngo batagira amashance naho turigwanirira ngire nkubwire yuko ntabwo twebwe no munsi twicwa n'inkota ntabwo no munsi baduhiga ngo dufungwe ariko ubuzima bwa misi yose budusaba kugororoka harimo kugenda dupfa kandi aho Yesu adusaba gushingira intara umwigishwa wa Yesu rero ntatinya gushingira intara no mu gihe cy'inzara igihe abandi bose basuka igihe abandi bose bisiga bambara igihe abavyeyi barungika abana mu prive umwigishwa wa Yesu aravuga ati uyu mwana nashaka gume muhira azotangura ishire mu wa mbere n'abandi bari zafisindwe hakongoka kuko umwigishwa wa Yesu abeshwaho no kwizera ntarongorwa n'ivyo abona kandi ntarongorwa na mukikuje arongorwa no kwizera haleluya 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 amen Yesu aravuga ngo ntimugatinye ikiza cica umubiri ntabwo ikintu cica umubiri ari inkota gusa ariko nico cyose gikora kuri wewe nico cyose gikora kuri wewe nico cyose gikora ku ruvyaro rwawe nico cyose nibangahe bahemutse ngo batabare bene wabo kuko ari imfuvyi nibangahe bahemutse ngo batabara abana kuko abagabo bamereye nabi
ni bangahe bahemutse kugira batabara urugo, umugabo akinjira mu gasho atari gisuma ariko akavuga ngo iryo deni n'aba bantu bose. Ariko umwigishwa wa Yesu amera nka Daniel akajya inyabutongo, akizigira ko mu nyabutongo Imana interfere. Amen, amen, amen. Imana ishimwe. Ibigaragaza inkovu za Kristo, Paulo aravuga ngo nimusigeho kungora, gendana inkovu za Kristo. Bikuru n'urukundo, ica kabiri guca bugufi, ica gatatu kudatinya guhogwa izina rya Kristo mu gihe kigoye canke mu gihe kidakwiriye. Yesu yavuze ngo uzogira isoni yo kunshigira intahe. Hari abantu benshi bafata iryo jambo ko ari ngaha muri podium akavuga ati je ndashinga intahe Yesu. Umugabo yitwa Billy Graham yavuze ngo biroroshe gupfira Kristo, ngo ariko biragoye kubaho upfa kubwiwe. Biroroshe yuko hoza umuntu akavuga ngo uwizera Kristo Yesu naze tumuca umutwe, ngo ivyo biranyaruka. Kuko n'abantu barashobora gupfira abandi cyangwa bagapfira umugambwe, bagapfira idini, bagapfira iki byose. Ngo ariko biragoye kubaho ugenda urapfa ku bwa Kristo. Biragoye kubaho ku myaka 12 ukemera gupfa ku bwa Kristo. Biragoye ugire wubake hamugapfa ku bwa Kristo. Biragoye hageze kurera abantu ugapfa ku bwa Kristo. Biragoye hageze kubaka ukemera gupfa kwa Kristo. Biragoye hageze kudandaza ukemera gupfa ku bwa Kristo. Biragoye kubaho upfa misi yose ku bwa Kristo. Ariko uko niko kuba umwigishwa wa Yesu Kristo. Kandi Yesu avuze ngo inzira ni zibiri, imwe irapfunganye indi iragutse. Iyipfunganye niyi yo kugenda dupfa ku munsi ku munsi. Amen. N'umunsi turaraba amajambo make, la mission, igikorwa cy'umwigishwa. Amen, amen. Igikorwa canke la mission y'umwigishwa wa Yesu. Icambere Matayo 5:13 kugeza ku 16. Matayo 5:13 kugeza ku 16 haravuga ngo muri umunyu n'umuco w'isi. Umwigishwa wa Yesu Kristo igikorwa ciwe no kuba umunyu n'umuco w'isi. Ikibazo kiri hano muri societe, ikibazo kiri mu miryango, ikibazo kiri aho twiga, kiri aho dukora, kiri aho duherereye, nuko tubona ibintu bipfa nitumenye ko ari twebwe tukwiye kubishizamo ubuzima. Duhagarara mu bandi tukavuga ngo ibintu birapfuye, ibintu birononekaye, ngo imiryango yarononekaye. Ngira kubwire Imana sigihamana ko waravutse muri ujya muryango, ko Imana yarakwemere gukora hajya ahantu hanuka haboze, ni kugira n'ukwizigira kuri umunyu wowe uzozana uburyohe. Amen, amen. Imana ntiyihenze kubera tukijije twaba mu Burundi, nuko twiteze yuko twebwe tugaragara nk'imyunyu tugiye gukuraho urupfu muri kino gisagara. Igihe kimwe babwira Elisa baravuga ngo amazi y'ahantu ngo atera avortement, ngo nta muntu yanwa ngo abyara ngo ashikane, nta n'igikoko ngo gishikana. Hama ngo aravuga ngo ni mu ndondera urwavya rushasha. Yesu nawe Paulo akavuga ngo umuntu niyiyese akitandukanya n'ikintu cyose ngo azoba igikoresho, azoba urwavya rushasha. Elisa aravuga ngo ni mu ndondera urwavya rushasha. Bararumuzanira. Uno mugoroba afatira ijambo gusa, ni wowe rwavya rushasha muri ujya muryango uboze unuka. Ni wowe rwavya rushasha hajya ku ishure, ni wowe rwavya rushasha hajya ukora, ni wowe rwavya rushasha mu Kanyosha. Ngira babwira ko restoration muri rwavya rushasha. Haleluya, haleluya. Uburambu, urupfu, ibinuka, ibiboze, Imana irabizi. Kandi muri ko musenga muvuga ngo Mana bikize, ariko Imana izi ko wowe rwavya rushasha ari wowe uzobikiza. Ngira babwira Yesu yaritegereje aravuga ngo ntimutinye mwabushoboka butomwe ngo kuko umwami yashimye kubaho ubwami. Ntimutinye shengero rya restoration, ntimutinye ndababwira ni muvyakire ko mu prophecy, ntimutinye kuko umwami ashimye kubaho umwami ku bwami. Haleluya. Kuko muri urwavya rushasha, kuko mwejejwe, kuko mwatunganije, kuko umwami yiteguye gukunkumura ibintu byose. Elisa aravuga ngo ni mu ndondero urwavya rushasha, ngo acashiramwo umunyu. Haleluya. Ngo acasuka
muri aya mazi ngo akire uburambu bwose. Ngire mbabwire yuko Yesu yavuze ngo ni mwebwe munyu. Umwigishwa wa Yesu misiyo yiwe ni kuba umunyu. Nimusubire rero kwa sisi bipfa nk'ababarorezi b'amaksida. Amaksida ni turi mwisi aho umwami w'isaganje. Amaksida n'impanuka ni byinshi. Donc ni normal ko abantu bagwana, ni normal ko bavukanye baryarukana, ni bisanzwe. Ariko wewe uri hari mu umunyu. Nakijijwe mama na papa biri gwavana misi yose. Mukuru wanje yari yaravuye mu rugo, yaromotse yarahevye amashuri ari mu w'icenda, namufashe gere yihaure 3 fois. Ndamutesheje acaromoka yari umudemiseur. Ntitwari dusangiye papa mama. Mama kwera karagera ahantu karagumuka, kwera kazi ko mama wahari hama karagumuka na mama nawe ahagurutsa kamukase nteri bwakizwe amufata nabi aromoka. Amererwa nabi. Kuva imbere yaho rero papa na mama ntibigera bahuza, ntibigera bumvikana, bavana basubira. Umwe akubita uwundi akamuhengera aryamye agafata uguma karamukubita mwijoro. Kuko nta rumwe yatsindwa muri bose. Nitwe twababara, nitwe twavurika imitima. Bakatugaburira inkoko, bakatugaburira amaspaghetti, nta nzara twagize. Ahubwo twamenye ko ubuzima bugoye tugeze mu ngo zacu. Ariko twari tubuze ikiruta ibindi byose. Twe tubuze amahoro, twari twarashishwe. Abantu benshi bambaza ngo kweri kiba kijwe uri muto. Ndababwira nti igituma ndakijwe ni muri muto byananiye gutimbisha. Kuko ku myaka 13 jewe nari nshaka gupfa. Hama numva ubutumwa bwiza ndakizwa. Biravuga yuko nta myaka 14, 15, nta myaka 20 muri bamukije muri 21 nuko Imana yari ko muzosporta jusqu'à 21. Je Imana yankijije kora kuko yaziko ntazobishobora kubaho. Amen. Ndakizwa muri desordre nyinshi cyane. Ata muntu numwe abyumva muri quartier sisi mu ngagara ngene umuntu akizwa. Ata numwe abitahura. Bavuga ngo ni ibintu byo mu kibimbi ngo no ngo n'ahantu mbaze sinzi muga ingozi sindahibuka. Bose bakafite uko babyita amazina. Bakabyitira amoko n'ibindi byose ntazi. Ndakizwa. Ariko ngire nkubwire. Mama ntiyakije ko ndambwiye ubutumwa bwiza. Yabonye nabanje kumwandikira ikete ryo kumusaba imbabazi. Kuko ico nari narakomeretse byanga ko ndamuharira. Ariko menya ko gukizwa gutuma uharira umuntu naho oba atari wori mwikosa. Mwandikira ikete musaba imbabazi ataco muvuga hari je nivuga gusa. Hama ambona ndatwenze yamperuka kirangira akintwengesha ndumwana bansimbagiza. Aravuga ngo sinkene kumenya Yesu, sinkene kumenya aho usengera, aho umwana wanje ahindukiye niho ngenda. Mama barakijijwe. Batanyi banje barakizwa nubwo mu nyuma byavuye bibagora ko barakijijwe udusigaranye umwe turi kumwe mu ishengero ariko barakizwa. Mu nyuma ninjira mu masengesho Imana igarukana mukuru wanje ico gena senga avuga nti Imana uzomusubize mu ishuri uzomuhaho yikorera. Agaruka inyuma y'imyaka 4 yarahevye amashuri ariko uvuga isengesho ritabora inyuma y'imyaka myinshi cyane yaravye ahubwo byaranamugoye no mu rugo Imana imusubiza mu ishure. Ubu ananiwe gusa no kudakizwa neza ariko bafite na agence iyo dukeneye abantu babashitsi niwe dutumaho amatike davyo. Amen. Yantanze kwinjira kaminuza ko je nase kwiga kaminuza inyuma y'imyaka 12 niho nase kwiga kaminuza ndaheze. Urumunyu n'umuco. Ngo nta wodomeka itarangwa ryubeke kwigisimbo ngo ahubwo arishiraho itaramuye. Ngire mbabwire yuko twoba umuco mu miryango, twoba imico duherereye mu ishengero isi ryo hinduka. Ikigira kabiri, misigira kabiri ni kugenda. Kugenda birasigura ngo kuba intumwa. Haleluya. Kwemera gutumwa. Abigishwa benshi baricaye batuma Imana kandi ari Imana ikwiye kubatuma. Amen. Yesu shikira mu byaranje, Yesu kora ku mubanyi wanje, Yesu kora ku kazi ka. Ntabwo ari twebwe dutuma Imana, ni twebwe yatumye. Amen. Amen. Yaratumye yongira dusezeranira ngo nzobana namwe gushika ku muhero w'isi. Ni twebwe wo gutumwa Imana ntabwo icubahiro. Amen. Mariko 3:18 kugeza 13 kugeza ku 18 ibyakozwe n'intumwa rimwe umurongo w'8 ndiko ndanyarutsa. Matayo 28 umurongo wa 18 kugeza ku 20. Inkuru nziza. Amen. Ngire mbabwire yuko hariho miracle mu kugenda. Amen. Gukubita intambuko ugatambuka harimo igitangaza.
Yesu aravuga ngo nimugende mu mahanga yose mubwire abaremwe ubutumwa bwiza. Ngire mbabwire yuko kugenda harimo intsinzi. Yongera avuga ngo nimube ibyabana byo kunshingira intaho uhereye Yerusalemu, Yudaya, Samariya no gushika ku muhero w'isi. Kugenda gusa miracle yarakoretse. Ngire mbabwire yuko iyo intumwa zitagenda ntabwo twebwe tuba twarashikiriwe. Iyo hataboneka umuntu umwe agushikira uno musi ntiwarakijijwe. N'ubu Yesu aracagutuma. Ikibazo yabajije Yesaya ngo ndatuma nde, ico kibazo aracakimbaza aracakikubaza. Ngire ngubwire yuko Yesu aravuga ngo ndatuma nde, kandi ngire ngubwire ntugire ubwoba bw'ahagutuma. Vuga uti ndi hano gusa bari cyo utuma. Kuvuga ngo ndi hano bari cyo utuma ugahaguruka, ngire ngubwire ibitangazo bizokoreka. Ejo tuzovugana kuri ekipima kandi ntabwo nzocereka. Amen. Muvyizere. Pastor Tansi yambwiye ko azonyitorera. Amen. Amen. Kandi aho atontora namaze kuhafata urugendo sinzongera gucereka. Amen. Kandi wihana ntasubira gukora icaha. Amen. Imana ishimwe. Amen. Ngire mbabwire yuko hariho ibitangaza, hariho onction, hariho amavuta, hari ibintu utazobona utari kuri mission. Amen. Namenye ko umuntu ashobora kujya kwishana y'umurozi ntapfe ninjiye mu butumwa bwiza. Ndiko mvuga ubutumwa bwiza ninjira mu nzu y'umurozi. Hama baravuga ngo ukabijya urasanga yakuroze. Hama nkabanzi ko ruguru hari ahantu imakamba. Utari ivyo byo kujya ishengero twari ko tufasha imakamba yarimwe abapfumo n'abakibose abantu bose namwe ntiyari gabe n'ishengero daye. Twari tugiye gutanguragira porte à porte kugira habe serire mu nyuma zo bishengero. Ndinjira gukora two ruguru ahantu hose tabaririye nto nababwira ubutumwa bwiza. Antushira ku meza nkuko asanga ashira ku meza abandi. Ngiye kubifungura ndarandamererwa nabi birenze urugero. Hama mu gatondo subirayo tumbwira tubiriho nyene yakumbagaye hasi. Dusubiye kandi akumbagara hasi arakizwe n'ubuntu mukizwe. Amen. Sinomenye ico nihagare ku ijambo ryeserwa ngo tuzojya kuvyica ntaco bizotugera. Uzobikore atamiswirimwe bizokwica. Kuko uzoburi kuri yahura. Amen. Tuzomenya gusengera abagoye ngo bakire utari mwivuga butumwa. Hariho abavuta za mwivuga butumwa kuko hagurutse kuvuga ubutumwa bwiza muri family ahantu niba hari umuntu afashwe n'abadayimoni Imana iteza kwihesha icubahiro kugira ubutumwa bwiza bushike. Niba hariho umuntu agwaye Imana ihesha icubahiro. Haleluya. Kandi ngire nkubwire mu kugenda Yesu aguhindura amashitsina. Imana ibonye Petero yemeye yitwa Simoni nambwa ngo Simoni uzongera kwitwa Simoni uzokwitwa Petero. Ntuzongera kuba urubingo bingo uzoba Petero. Imana ituma ibaha amazina. Haleluya. Kwemera kuba intumwa Imana iguhindura n'izina. Icavuga intege nke Imana igikura ikakwita umunyenkomezi. Amen. Ihamagara Yakobo, ihamagara na Andere iravuga ngo mweho mugiye kuba abana b'inkuba. Ibitegereje irabita imazina iravuga ngo muri abana b'inkuba. Amen. Aburahamu igira kugira imuhamagara irambwira ngo ntuzongera kwitwa Aburahamu zitwa Aburahamu. Haleluya. Yakobo irambwira ngo ntuzongera kwitwa Yakobo zitwa Israeli. Ngira nkubwire kubwentere y'ijuru Imana izoguhindura icuzi ko wiyita kandi guhindura ico abandi bakuzi ngo niyo mpamvu ndakunda indirimbo ivuga ngo impumyi nivuge ngo ndabona umunyantege nkavuge ngo ndumunyenkomezi. Haleluya. Ngo umukene avuge ngo ndatunze. Kuba umwigishwa nuwemera gutuma. Benshi baravuga ngo Mana bari dutuma ariko bakaguma bajyana. Yesu yaraciye umugani ngo umuvyeyi atumye abana babiri. Ngo umwe aravuga ngo aragira ariko ntiyagenda. Ngo undi aranka ariko aragenda ngo yashimiye nde. Hari abicaye mu rusengero bavuga ngo dutume. Yararindire ko bahaguruka byarananiranye. Ariko ngira kubwiye ntuzobona igitangazo udahagurutse. Amen. Ica gatatu. Umwigishwa wa Yesu yigisha ubwami bw'Imana kandi akagaragaza ububasha n'ubushobozi bw'ubwami. Amen. Ukaba uri umwigishwa wa Yesu ngo nimugende mubigishe kwitondera ivyo nabaketse. Umwigishwa wa Yesu yigisha inkuru z'ubwami. Haleluya. Paulo aravuga ngo mu gihe c'iherezo ngo benshi bazirundaniriza bavugishwa bahanye n'ikwifuza kwabo. Uno munsi ni cakira. Uno munsi ubutumwa bwiza ni visa. Uno munsi ubutumwa bwiza ni ibi nibi. Ubu gituma mutarundanye hano nuko mutabwiye ko hariho umuvugishwa hari. Uretse mutarundanye hano nuko atabimuga bimuguruka.
atayimuga bihava ngo mwabwiye ko kandi barabimuguruka ariko nuko mutayivuze. Imana idufashe. Abantu bashaka kumva ibihwanye n'ukwifuza kwabo, ariko inkuru z'ubwami nizi ngo twigishe yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ubwami bw'Imana buri hafi. Amen. Umugabo witwa Mundi yaravuze ngo yatanze akarisitasiyo ko umubyeyi yasohokanye n'umwana ngo yanakababwiye kuwa mbere atwara n'umwana muri baje n'umwana muri promenade gutembera, hama aca barasinzira munsi y'igiti. Umwana agenda kwicira udushugwe, hama araza asanga se arasinzire munsi y'igiti akana gato cyane, aca tereka amashugwe iruhande kaca kagenda gatembera kure, hama kagwa mu kinogo gakura n'ibitandara by'amabuye gapfirayo. Se yikanguye, ntabwo ni inkuru nyene ni cabaye, yikanguye ahiga umwana mu nyuma musanga ari hahandi yavuye mu rugo afise akana atahana ikiziga. Uwo muvuga butumwa yitwa Mudaca aravuga ngo abavyeyi benshi barasinziriye ngo kandi abana bari kubaja muri Gehinomu. Nanje ndavuga nti mwishengero ishengero rasinziriye abantu bari kubaja muri Gehinomu. Abagore barasinziriye abagabo babo binjira muri Gehinomu. Abagabo bakijijwe barasinziriye abagore binjira muri Gehinomu. Abana murasinzira abavyeyi banyere ko binjira muri Gehinomu. Abavukanye bacu binjira muri Gehinomu. Uno munsi kuko tubona kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu tuvuga ngo ibintu bizokwama ari kwa kanya, ariko mu minsi duhora duherekeza abantu ku mpanda, duhora twimvira bariko baraca. Ninde z'umunsi n'isaha zovira muri ino si, ninde z'uwiwe igihe amufise. Turisinziriye mu buzima bwa misi yose. Umuntu arashaka kubura amahoro kuko umwana atagira ishuri atagira akazi, ariko ntiturabura amahoro kuko abacu badakijijwe, kandi umwanya wose ushobora gupfa. Ngire mbabwire ko rijya tiro n'itiro ry'umugwanizi. Kuba ufise abana warabavyaye ukabura itiro kuko udafite ico bagaburira, kuba ufite abana wabyaye ukabura itiro kuko batagira amashuri meza, ariko ntubura itiro bari mu byaha ukavuga ngo bazoba barakizwa. Nturi kurabasengera, nturi kurakwira ico ukora, ukaba waravyareye Gehinomu, ntopfuma w'ingumba ubuzima bwawe bwose. Kubura umugabo utazi yari karaja, kubura umugore wawe utazi yari karaja, kuba twarabyawe n'abavyeyi uno munsi tutazi bari kubaraja bashikara imyaka 70 80 tutazi bari kubaraja. Umwigishwa wa Yesu avuga arigisha ku bwami bw'Imana buri hafi kandi akagaragaza ubasha. Amen. Ngire mbabwire yuko Yesu ntiyahindutse, uko yarari iri kwakirikana ko azokwama. Ubushobozi bwakorera muri Kristo Yesu nibwo bukorera muri twebwe. Ubushobozi bwakorera muri Petero nibwo bukorera muri twebwe. Igituma no munsi ubushobozi budakorera muri twebwe nuko tumeze nk'amabateri y'itelefone yamaze kuzima. Twanyoshwe n'ibindi, twatwawe n'ivyi, imitwaro myinshi hari n'iyakazi, imitwaro myinshi hari n'iyamapromotion, ku buryo umutwaro wo kwitwara ku bwami bw'Imana kugoroka nuko ari ibintu kiri priority. Turishingire tagira ubasha, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwami bw'Imana sukujya n'ukunwa ngo ariko n'amahoro n'umuneze n'ubushobozi. Icompa ukagira ubushobozi, aho uri n'abadayimoni bagahunga, aho uciye n'abapfumu bagahindura inzira. Imana idufashe. Icanyuma tugiye guhereza ko umwigishwa wa Yesu ahindura abandi kuba bigishwa ba Yesu. Haleluya. Haleluya. Umwigishwa wa Yesu ntabwo ahindura abandi kuba ba restoration cyangwa ba abandoned. Umwigishwa wa Yesu ntabwo ahindura abandi kuba ba poroti. Umwigishwa wa Yesu ahindura abandi kuba bigishwa ba Yesu. Haleluya. De Timote igice cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya kabiri umurongo wa 2 haravuga ngo ibyo wanyumvanye mu byabona byinshi ubibwira abantu babizigirwa biteguye kubishikiriza abandi. Haleluya. Ngire mbabwire yuko abigishwa ba Yesu si abantu bagumye ico bahawe, ahubwo n'abantu bagitanga. Haleluya. Amen. Amen. Ba multiply abigishwa ba Yesu. Uno munsi kuba tutabona abigishwa ba Yesu nuko bari bake, ariko ndizira ko inyuma y'amasengesho 40, haleluya, Imana igiye guhagurutsa abigishwa bagiye ku multiply abigishwa.
haleluya, Imana ihabwe icubahiro. Reka turangize duhaguruke tuje imbere y'Imana dusenge. Amen. Umwigishwa wa Yesu Kristo, misiyo yiwe ni kuba umunyu n'umuco w'isi. Umwigishwa wa Yesu Kristo, misiyo yiwe ni kwemera gutumwa. Si watuma Imana ariko yemera gutumwa.